Turabahaye mwaramutse abandi mwiriwe bitewe naho muri mwebwe mwese abakunzi b'ibiganiro byacu ari byo byanyu by'intungamagara bica kwino televiziyo yanyu. Twarabemereye yuko tuzogaruka mu kiganiro kijanye n'ikijanye n'amabanga yabubatse canke imibonano mpuzabitsina tubabwira igituma canke ibiba vyabaye les causes zituma habaho ingorane zitandukanye zijanye n'icyo gikorwa. Mu kiganiro cy'ubushize abagikurikiranye twarababwiye ingene icyifuzo n'ubushake bijanye n'iryo banga bubaho mu muntu. Twarababwiye ibijanye n'amahormone atangwa n'ubwonko, atangwa n'ubuhimba butandukanye bwo mu mubiri. Hanyuma turababwira n'ibibazo bitandukanye abantu bagira ari nabyo tuza kuronderera ibituma uno munsi. Twarababwiye ku bagabo bafite ikibazo cya impuissance sexuelle, ni ukuvuga ngo bamwe batakaza icyifuzo burundu. Twarababwiye bafite ikibazo cya ejaculation précoce, ni ukuvuga babandi bakora akanya gato ubwo nyine bikaba bihagaze. Twarababwiye abadamu bafite ibibazo bya frigidité, nabone batakaje ubushake n'umunezero w'ibyo bintu. Twarababwiye abadamu bafite ikibazo cya sécheresse vaginale, ni ukuvuga ngo bafite ikibazo cyo kuma cyane mu gihimba cy'irondoka ku buryo hageze muri icyo gikorwa bababara bakaribwa bakumva batabikeneye bibabangamira. Izo ngorane rero nk'uko namwe mubizi benshi bazifise mu ngo zitandukanye, turakeneye kumenya ziva kuki, ingorane nyamukuru ziba zabaye n'izihe. Icyambere nohera ko ndababwira ni uko iki kibazo canke izi ngorane si ibintu twovuga yuko ari ibintu by'ibyaduka, ari ibintu by'ibiza bitagira uburyo bisigurwa. Oya, ni ibibazo bishingiye ku kuntu tubayeho, uburyo tubayeho na cyane cyane mu byo turya, mu byo tunywa no mu bundi buryo butandukanye. Rero ngiye kuvuga impamvu zishika zitanu nofata ko ari zikuru zituma abagabo n'abagore bagira izo ngorane. Icyambere, mu bushakashatsi n'ubuhinga bumaze gushigwa habona n'abahinga mu by'amagara y'abantu na cyane cyane mu bahinga mu by'imibonano mpuzabitsina, les sexologues, berekanye yuko ikintu bita inzoga ari kimwe mu bituma abagabo benshi bafise izi ngorane turiko turabona. Kubera iki? Inzoga zose ziherezwa, zaba inzoga z'ikizungu, zaba zikozwe mu buryo bw'ikirundi, zose ziba zifise muri zo alcool kandi atari nke, iyo bita alcool exogene, kubera ko umubiri usanzwe wikorera indi alcool bita alcool endogene. Hanyuma iyo alcool yinjiye mu mubiri igaca mu mushishito no mu ruharuto, hanyuma igashika mu gitigu. Igitigu gica gifata iyo alcool, hanyuma gifashijwe n'ibintu kiba cyahinguye bita alcool deshydrogenase. Ibyo bintu bica bisangangura ya alcool yo mu nzoga, hanyuma ikacihindukamwo ibintu no kwita nk'ubumara bita acetaldehyde deshydrogenase. Ubwo bumara rero buca burundana mu gitigu, mugo ntibuguma mu gitigu, buca bushwara umubiri wose. Ubwo bumara rero buva mu nzoga bita acetaldehyde deshydrogenase. Mu bushakashatsi bw'abahinga n'abaganga berekanye yuko ubwo bumara busangangura ibintu byinshi mu mubiri w'umuntu, bukonona canke bugaparanganya ikora ry'umubiri ku bintu bitandukanye. Burasangangura nk'akarorero nk'insanganyangaburo, vitamine zo mu mugwi wa B, vitamine C, vitamine A, vitamine E, ivyunyunyu nka calcium, zinc, magnesium n'ibindi. Ivyo rero iyo bimaze gusangangurwa n'ubwo bumara bwavuye mu nzoga, bica biza gutuma ubwonko bwacu na cyane cyane muri wa mugabane wabwo bita hypophyse na hypothalamus. Mwibuke yuko twabonye yuko ubwo buhimba hypophyse na hypothalamus ari two duhimba duhambaye tujeje gutanga inkaburamubiri zituma iki gikorwa kijanye n'imibonano mpuzabitsina kigenda neza. Ni ukuvuga ngo uwo mugabane w'ubwonko urimwo hypophyse na hypothalamus uca utakaza ubushobozi bwo gutanga inkaburamubiri ujeje gutanga, ari navyo bita faiblesse hypothalamo-hypophysaire. Mu nkaburamubiri zica zibura, ni ukuvuga na za nkaburamubiri zijeje gutuma umuntu agira icyifuzo n'ubushake mu vy'amabanga yabubatse, zimwe za LH, FSH, gonadoliberine, estrogene, testosterone n'izindi, zica ziboneka ku rugero ruto kubera yuko aho ziva hagize ingorane. Ni ukuvuga ubwo bumara bwo mu nzoga acetaldehyde deshydrogenase buza gusangangura uwo mugaba ivyo bintu by'amavitamine n'ivyunyunyu n'isanganyangaburo
n'indemamubiri zimwe zimwe, hanyuma umugabane w'ubwonko nako ndababwira uca utakaza ubushobozi. Ikindi kice cyononekara n'umusokoro w'uruti rw'umugongo. Ibyo nabyo bica biza gusongera isibe kubera yuko umugabo bimwe mu bihimba bimufasha cyane kugira ngo ashobore gukora icyo gikorwa byoroshe n'uruti rw'umugongo. Mu gihe rero ibyo byunyunyu n'izo nsanganyangaburo n'indemamubiri zimwe zimwe byasanganguwe mu mubiri byononwe n'ubwo bumara buva mu nzoga, bica biza gutuma uruti rw'umugongo, umusokoro w'uruti rw'umugongo usaza canke utakaza inguvu. Muri icyo gihe umugongo w'umuntu ntuba ukomeye, kandi na za nkaburamubiri zitangwa n'ubwonko nazo ntizisibe kuboneka neza kubera yuko izo nsanganyangaburo n'ibyunyunyu na cyane cyane izo mu mugwi wa B, vitamine B zitandukanye, arizo zikora igikorwa kidasanzwe zikoranye n'indemamubiri hamwe n'ibinure mu gutuma bwa buhimba butanga za nkaburamubiri. Nicyo gituma abagabo benshi cyangwa abagore babaye abantu banywa cyane b'imboregwa, bama mu kabare, bama mu nzoga. Benshi muri bo, si bose, kuko abahinga bavuze ngo il n'y a pas de règle sans exception, uvuga ngo ibintu byose usanga hari umwihariko wabyo. Mugabo benshi usanga bafite iyo ngorane, usanga aribo ba mbere bafite icyo kibazo, ubushake n'ubushobozi byaramaze gutakara. Inzoga rero z'uburyo bwose ni zimwe mu byo umuntu yokwirinda mu gihe yaba akeneye kugumana ingufu z'umubiri muri rusange, by'umwihariko ku gikorwa kijyanye n'ayo mabanga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ugufungura ingaburo nkene, regime no équilibré, kubera yuko abantu benshi mu bihugu bikenye, mbere wanashaka n'ibitunze, mu miryango itunze n'iyikenye, barafungura nabi ingaburo idatunganye cyangwa itabereye. Bamwe ugasanga n'ubukene kubera kutaronka ibikwiye, abandi nabo ugasanga no kutamenya, ntazi nyene ashobora guhindagura ibifungurwa ngo aronke ibikenewe byose. Ugasanga yiyemera ku indya z'ubwoko bumwe kubera ari zakunda canke ariko kamenyero k'akarere cyangwa k'umuryango. Muri ubwo buryo rero, iyo utaronka ibikwiye byose ngo umubiri uronke indemamubiri, ibinure, isukari, insanganyangaburo, ibyunyunyu n'ibindi, umubiri uca ugenda uragira intege nke buhoro buhoro, hakagira ibintu biza birabura mu mubiri, hanyuma ukaca ugenda utakaza ubushobozi bwo kwiyumvira, ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bitandukanye, hamwe n'ubushobozi n'ubushake mu bijyanye n'ibyo manga bubatse nabwo bukagenda butakara kubera ibintu bagiye urabura. Hari abantu rero bimara imyaka n'imyaka myinshi barya nabi kubera zamvu zibiri, kutamenya cyangwa kutabironka. Bamwe ugasanga mbere indya bamana ku meza zabo ni indya zitagira akamaro, nko kwama ku muceri wa misi yose, na cyane cyane umuceri wera uba waratitutse, ugasanga nta n'imboga uwukoza, nta n'ivyamwa uwukoza. Kwama nko ku bugari bw'uburobe canke ikivunde, mukamuza bazi ingene burya bugari bukorwa, ingene buba bwaratitutse uko bavundika imyumbati imisi myinshi mu mazi, ibintu byose byarimo bigasigara muri ya mazi, tugasigara turya ibintu byatitutse ku rugero runini. Ugasanga abantu biyamira ku bintu nk'imikate ikozwe mu farini yera nahone yatakaje byangombwa. Ugasanga abantu biyamira ku icyayi nacyo hajya nta kintu na kimwe kitumariye, kiretse ngira nk'agasukari gusa dushira mu bunda ry'amayane abantu bashira mu mazi, bijye n'ibintu ntacyo bimaze, ahubwo usibye kugira ibyo bitumariye bitwikira byinshi. Ugasanga abantu ibintu bigaruka ku meza zabo ni ibintu mu by'ukuri bitubaka umubiri. Umubiri ukaca ugenda utakaza ingufu buhoro buhoro, wewe akabona akomeye, akabona asa neza, akibaza ngo nta kibazo afise. Mbere naho yaje kwa muganga kwipimisha bagasanga ntagwaye, mugo ugasanga arafise ibyo bitare carence nutritionnelle, no kuvuga ngo ibintu byinshi abura mu mubiri bituma umubiri ugenda uhenebera, dégénérescence buhoro buhoro. Hanyuma uko akura ugasanga hari ibintu bitagishoboka, ntaciyumvira cyane, ntagikora ibikorwa by'ingufu, umubiri we ntukigira resistance guhangana n'ibintu bikomakomeye. Muri ubwo buryo n'icyifuzo cy'amanga bubatse usanga cyaratakaye. Mbere nagira ndababwire yuko umugabane munini w'abantu bafite ikibazo muri ibintu turiko turiga bijyana n'imibonano mpuzabitsina, benshi byavuye ngaho kubera bamaze imyaka myinshi cyane bafungura ukutariko, kubwo kutabimenya canke kubwo bukene. Iyindi mpamvu igira gatatu nukubaho ubuzima bw'agahinda n'umubabaro, kwamana amastress, kwamana imyitwariko idahera n'imihangayiko idahera, kubera ko twabibonye yuko iki gikorwa kugira gikoreke neza biva mu mutwe. Hari wa mugani w'abandi ngo ibintu byose ni mu mutwe, nuvuga ngo nyimba ibintu byose ari mu mutwe, hamwe umutwe wawe wopfa urumva bari bariguye. Mu gihe rero wamana amastress,
mu gihe wamana imihangayiko za nkabura mubiri hormone zitangwa na twa duhimba two mu bwonko ziza gukabura twa duhimba tundi amatestikire ku mugabo amavere ku mugore hanyuma ibikorwa bikagenda neza ntiziboneka ku rugero rukwiye uzoga umuhambira ibintu mugabo utavyiyumvamo kuko ubwonko siho buri hari ibintu byakwishe byatumye baho wijiriwe atamunezero wigera ugira ntibikundero yuko ushobora kuronka umunezero mu gitanda kandi mu buzima bwa misi yose atabufise ntibikunda uko igikorwa cy'amanga bubatse ni igikorwa umuntu ategura agafata umwanya akanezerwa akorosha mu mutwe agafata nkaho nta kibazo afise mu isi mugabo igihe umutwe wawe uruhijwe n'ibyipfuzo n'imyitwarariko n'ibibazo n'agahinda naho wogerageza kubihambira usanga bitakunda ahubwo hagera igihe ukazobivamo agahinda rero gatewe n'ibibazo duhura navyo gatewe n'ibibazo twagize muri kahise gatewe n'ibyo twipfuza mugo tutaronka gatewe n'uburuhe bw'ibikorwa n'imihangayiko tuguma tujamwo tutaronka umwanya wo kuruhuka nikindi kimwe mu bituma umuntu ashobora gutakaza icyifuzo n'ubushobozi byo kurangura amabanga yabubatse hanyuma uko abamo muri ubwo buzima bwa stress niko bigenda vyononekara gose na twa tuguvu dukeya tugahera gushika nahagera ahantu usanga atanakibikeneye akaba umuempuisa kagira gutakaza icyifuzo burundu aho ni ku mugabo cyangwa ku mugore ivyo birashika ku bantu benshi nico gituma mu gihe dukora twirukanga n'ubuzima tugomba kwigerera tukisegeza umwanya wo kuruhuka tukisigiza umwanya wo kugerageza kunezerwa tugakreya canke tukarondera ibihe by'umunezero kuko birakenewe ko niba guma wiboheye mu bintu uri kurirukanga ugwana n'ibintu uzopfa kandi utabishitseko iyo ni impanuro notanga naho ntarashika ku miti kuko ivyo tuzobibona mu kindi kiganiro hanyuma maze kuvuga ibintu bitatu navuze inzoga navuze ingaburo yononekaye canke idakwiye navuze ibijyanye na stress reka mvuge kandi ku ngwara zibiri zikomakomeye abantu bagwara nazo iyo umuntu azigwaye atakaza icyifuzo n'ubushake n'inguvu mu bijyanye n'amabanga yabubatse ni ingwara y'ivuduka renze ry'umurindi w'amaraso hypertension arterielle hamwe n'igisukari diabete izo ngwara zibiri iyo umuntu azigwaye ziragera ahantu zituma ikora ry'umubiri muri rusange ryononekara ibyo bita ikora ry'imitsi nsozabwenge systeme nerve n'ubwonko bikononekara ku buryo za nkabura mu ziba zitakiboneka neza amaraso na cyane cyane nko ku bagwayi ivuduka renze ry'umurindi w'amaraso kubera imitsi itembereza amaraso iba yarameze nk'ikoberana arteriosclerose bigatuma amaraso adatembera neza biza gutuma amaraso adashobora gutembera mu gihe twabonye uko muri icyo gihe cyo gukora ibyo bikorwa bisaba yuko amaraso avuduka cyane akavuduka arimo za nkabura mubiri nka testosterone neurotransmitter hanyuma akaza gutuma nko ku mugabo igihimba cyo kirondo gishobora kuzura amaraso mu mitsi hanyuma kigahagarara neza kubugwayi ivuduka renze ry'umurindi w'amaraso ntibikunda kuko amaraso ntatembera neza ubwonko buba bwaramaze gukononekara ugasanga ntibugitanga za nkabura mubiri ku rugero rukwiye isukari ku bagwaye igisukari hambavu yuko yononye ubwonko usanga yaramaze kugandana mu mubiri igwireye mu mubiri hirya no hino umubiri ugatuma udashobora kuba umubiri ubangutse ahubwo wamana intege nke no gukonyera n'ibindi izo ngwara ku bantu bazigwaye nabo usanga mu gitanda byaracanganye ibara ryaraguye ndazi yuko ku bariko barankurikirana mufise izo ngwara muca mubibona neza cyane mwebwe muri bishinga ntahe hanyuma hari ikindi nohereza ko gishigira gatanu abashakashatsi berekanye gishobora gutuma gishobora kuba impamvu y'iki kibazo cyo gutakaza ubushake n'icyifuzo mu by'amabanga yabubatse ni ikibazo bita masturbation ni bya bindi by'uko umuntu ashobora kwikinisha akagerageza kwikinisha ku bihimba by'irondoka yaba umugabo cyangwa umugore gushika nahagera ku rugero nk'umugabo intanga zigasohoka imbuto zigasohoka akagira ejaculation ku mugore nawe arashobora kubikora gushika nahagera ku rugero rwo kumva yuko yinezereje yihaye umunezero nkaho umengo bari mu icyo gikorwa masturbation rero iyo umuntu yamenyereye kuyikora biratuma ubushobozi bw'umubiri bwo kurema ubwawo icyifuzo cy'amabanga yabubatse butakara kubera yuko wamenyereye guhata umubiri n'inguvu nyinshi mu mwanya atari wo umubiri wagenda utakaza ubwo bushake ku giti cyawo gushika naho usanga urinda kuhata muri ubwo buryo ivyo rero iyo wabimenyereje cyane biratuma mu ndi mwanya
vyanka yuko ukora ico gikorwa ugasanga inguvu ntazo niyo ibikoze bibaye akanya gato ukagira ya ejaculation précoce. Umugore ugasanga yaramaze kugira ya frigidité kubera yaramaze wenyine kurondera ubundi buryo bwo kuvyikorera butavuye mu mubiri ubwawo ahubwo wenyine ari karahata ku nguvu ziwe. Ikindi kibi ca masturbation kuri iki gikorwa nyene ni kubera yuko benshi mu babikora iyo bariko barabikora agerageza kurema ishusho mu bwonko y'umuntu yumvira canke filime yabonye canke ikindi kintu cyose gituma umubiri wiwe uba excité ukabuka hanyuma wenyene akiremera umunezero muri we. Igihe rero ari kumwe na mugenzi wiwe nyimba ari umugabo canke umugore arashobora kutumva amunezerewe ku rugero rwa vya bindi wenyene yishiramwo yama image yiha mu bwonko ugasanga wa mugenzi we ntakimunezererwa ku rugero rwiza mu gihe atamunezererwa ro nkuko byasabwa inguvu zica ziba zike ubushake bugatakara. Naco ni kimwe mu bikorwa bibi biriko birasambura ingo nyinshi kubera abantu benshi bakuze babikora haro n'abakibikora bubatse kuri benshi babikoze cyane babikora usanga bafite iyo ngorane yuko bari kumwe nabo bubakanye bigenda nabi. Aho kanje ngira ko mvuga ku bantu bimenyereje gufata imiti nofata ko ari nk'ibiyayuramutwe canke imiti ikaze ituma abantu bagira ubushake bwinshi, imiti itandukanye mugo yo mu bwoko bw'ubumara chimique. Iyo miti wanashaka mbere ndashimira n'abaganga benshi kuri bya binini badandaza byo mu bwoko butandukanye bifasha abagabo bafite ingorane mu vy'amanga bubatse bita Viagra canke biti bindi bitukundi. Hari abaganga benshi badapfuba bihaye kiretse babibonye kuri ordonnance yandikiwe n'umuganga. Nivyo byiza kuko benshi barabigura kugira ngo bavyihereze kugira bagire ubushobozi bwo gukora cyane. Abo benshi usanga ari n'abantu bama mu bagore babandi mu bakobwa babandi abantu b'abasambanyi. Iyo yimenyereje gufata iyo miti kenshi bizomugora yuko ashobora gukora ivyo bikorwa atafashe iyo miti kubera ubwonko babwa aramaze kononwa n'ubumara bw'iyo miti. Navyo si byiza ahubwo umuntu yorondera ubundi buryo ashobora gukoresha bworoheje bw'ingaburo bw'impanuro zishingiye ku nyifato zotuma umubiri ubwawo ushobora gutuma agira ubwo bushake n'inguvu atarinze kwihereza ibintu bikabura na cyane cyane ibyo bintu bikaze byo mu buryo chimique. Izo ngorane mvuze zitano: inzoga, ingaburo itabereye, ingwara diabete na hypertension, agahinda hamwe na masturbation hamwe n'imiti ikaze, ibyo ni bimwe muri byinshi bituma abagabo benshi bafise iyo ngorane, bituma abagore benshi bafise iyo ngorane. Kandi kuri benshi izo nzoga ubwo buryo bwo gufungura bubi ni ibintu biberamwo ubuzima bwa misi yose. Niyo mpamvu bagerageza no gufata imiti kugira ngo icyo kibazo giheremo ngo ntigihere kuko ibituma kibaho ntivyavuyeho. Aha rero birahambaye kubimenya kubera ko iyo umenye iyo ibintu bizanana, iyo umenye ingorane izanana birakorohera cyane no kumenya ingene ushobora kuyivura. Uno munsi tugarukirije ngaha tubabwira ibituma, the cause. Nababwiye ko hari n'ibindi byinshi mugivye nababwiye n'ibikuru bikuru. Ku baganga mu nkurikirana cyane ku bandi bantu bafise ubumenyi mu vy'amagara muravyumva kandi murabibona, n'abandi mwese muravyumva. Ibi nivyo bikuru bikuru, ariko hariho n'ibindi byinshi umuntu yoshobora kubona biba byarasizwe ahabona mu bitabo bisigura iby'ingaburo n'ahandi hatandukanye. Ubutaha mu kindi kiganiro tuzobabwira noneho ni gute dukoresheje ingaburo, dukoresheje ibintu kama twoshobora kuvura ino ngwara tugafasha abantu bayifise hanyuma bikagenda neza, yaba umugabo yaba umugore. Turabatumiriye kuzoba turi kumwe mu kiganiro cy'ubutaha kuko kizoba ari ikiganiro cyiza cyane kidushikira ku ndunduro y'ingene iki kibazo giterwa umuti. Murakoze cyane, mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu no kugubwa neza. Imana ibahezagire.